nta kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Uko niko igice 8 giheza mu cigwa duheruka. Nta kintu na kimwe kizodutandukanya n'urwo rukundo, kuko yariyemeje kwiyegereza abana biwe, yarabashize mu mwidegemvyo. Rero abantu benshi hirya no hino bavuga bati erega twese turi abana b'Imana, abantu bose n'abana b'Imana. Ariko mu gihe turatangura iki cigwa, nagomba ndakwibutse ko ijambo ry'Imana ribivuga neza, ryerekana abana b'Imana baribo. Abana b'Imana nabo bavutse mu muryango wayo. Mu bisanzwe abantu bose, isi yose ni ivyaremwe vy'Imana. Ariko abana b'Imana nabavutse mu muryango wayo biciye mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Kuko urabona, kugira ngo ube umuntu wo mu muryango utezwa kuvuka muri uwo muryango. Rero iki gice ca 8 kiravyerekana neza, cerekana igikorwa ca mpwemu yera, ingene mpwemu yera twinjiza mu muryango akadukuza, none rero akatwegereza akadushikana imbere y'intebe y'Imana, imbere y'intebe ya Yesu Kristo. Birateye umunezero wo gutangurana iki cigwa twiga dutanguye mu cigwa mu gice c'9, aho mu gice c'9 twiga ibintu bishasha bitandukanye gose n'ivyo twize mu gice 8. Nivyo koko turabana b'Imana, turabufise byinshi twabonye bitwereka ko turabana b'Imana, kandi twarabonye ko vyose bikoraniriza hamwe kugira ngo bituzanire ivyiza, bizanire ivyiza bakunda Imana. Igice 8 murongo wa 28 tugiye rero mu cigwa gishasha, umurongo mushasha Paulo yaciye afata, n'umurongo uvuga rero noneho ivy'aba Israeli. Paulo kavuga ati ndi umwe muri abo ba Israeli. Mu bice bitatu rero bikurikira, igice c'9 n'ic'icumi n'ic'icumi na rimwe, bivuga rero ingene ubuntu bw'Imana bwahawe abanyamahanga bagahinduka abakristo, abana b'Imana, ko bukiri no ku Bayuda nabo. Atangura yugurura mu gice c'9, ijambo rya mbere atanguza avuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo Yesu simbesha. Hariho abantu cane abiga ivya teologiya bavuga bati burya ibi bice igice c'9 n'ic'icumi n'ic'icumi na rimwe naho bitari kuja muri Bibiliya ntaco. Ariko jewe ndavuga nti ibi bice bitatu navyo vyari bikenewe cane gose, kuko raba kugira ngo Imana ihamagare abanyamahanga, kugira ngo Imana ihamagare abatari Abisirayeli, yaciye ku Bisirayeli, kandi ntibivuga ko yaciye yirengagiza Abisirayeli yari yahamagaye. Rero twirengagije ibi bice bitatu tukabikuramo, womenga Imana isezerano yasezeraniye Abayuda yaciye iriheba. Ariko mu bice c'9 c'icumi na cumi na rimwe Paulo aravyerekana neza yuko isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu yarishize mu ngiro. Mu gice ca 12 murongo wa 2 Imana yari yamusezeraniye ngo nzoguhezagira, nzogukoresha, mpwemu wanje nzomushira kuri wewe, kandi uzoba se w'amahanga menshi, kandi ubuntu bwanje buzokubako. Naho uzoboneka yuko hari ivyo utazoshobora, ariko nagomba umenye yuko umutima wanje uzoba kuri wewe. Paulo rero avuga ati jewe kubw'Abayuda ndarira ndabarizwa nabo. Era bahanditse ngo iyaba vyoshoboka noshimye kuvumwa no kuba igicibwa kuri Kristo kubwa bene wacu abo tuvukana ku mubiri, aribo Bayuda, aribo Bisirayeli, bene wacu abo tuvukana. Ibi rero abivuga ku murongo wa 3 mu gice 8. Niko atangura mu mirongo yiwe ya mbere y'igice 8. Ibi rero Paulo abivuga yerekana impuhwe afitiye Abisirayeli. Mu giciro ca 12 aho Imana yahezagira Aburahamu, yamubwiye ngo nzoguhezagira, nzokugira se w'amahanga menshi, kandi amahanga menshi azohezagirwa ku bwawe. Aburahamu rero yari umuntu abakure cane, kure y'Yerusalemu, yaba ku birometero vyinshi. Maze umunsi umwe aramuvugisha, aramubwira
aramubwira ko akwiye kuvaho ari akava mu muryango akafata urugendo rurerure cyane, aho yafashe amezi menshi cyane agenda kugira ngo ashike aho Imana yari yamubwiye. Mu nyuma rero arashika aho Imana yari yamubwiye. Rero Pawulo rero abifatira ko akarorero, aravuga ati isezerano Imana yari yamuhaye mu gice ca 12 cyo mu itanguriro rirabandanya rigashika mu gice ca 15. Rero uhasomye urabona ko Imana yamubwiye iti nzoguhezagira Aburahamu kandi uruvyaro rwawe ruzongana nk'inyenyeri zo mu kirere kandi ruzongana n'umusenyi wo ku kiyaga. Canke se urashobora guhindura ukavuga uti nzoguhezagira uruvyaro rwawe rungane n'umusenyi wo ku kiyaga utoharurika n'inyenyeri zo mu kirere zitoharurika. No kuvuga ivyo ni ibintu bibiri udashobora guharura. Rero ico Imana ariko irakora harya mu masezerano yamusezeraniye sezanira Aburahamu mu ntango yavuze ati nzoguhezagira, nzoguha uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri, nzoguha n'uruvyaro rwo mu buryo bw'imwemu. Uburyo bwo mu mubiri rero ni uru ruvyaro tubona Imana yagereranije n'umusenyi wo ku kiyaga. Uburyo bwo mu mwemu nabwo ni uburyo Imana yagereranije n'inyenyeri zo mu kirere. Rero uruvyaro rwo mu buryo rusanzwe ni ubu buryo abantu bavuka bavuka ku buryo bw'umubiri, bavuka kuri Isaka. Kuri Isaka rero havuka uruvyaro rwo mu buryo bwo mu mubiri, abantu bamuvuka ko Aburahamu. Ivyo rero turabibona neza ko vyabaye, baragwiriye cyane. Ariko kandi yamuhaye irindi sezerano ryo mu buryo bw'imwemu, ubwo nabwo ni abana bo mu buryo bwo kwizera. Ni abana bavuka mu buryo bwo kwizera, basangiye ukwizera na Aburahamu. Rero abantu bose basangiye ukwizera na Aburahamu bo mu buryo bwo kwizera ni uruvyaro rwo mu buryo bw'imwemu, si uruvyaro ruvuka mu buryo bw'umubiri. Ibintu bibiri rero ni ukuvyiyumvira ko neza. Tuvyiyumviriye ko neza turabona yuko ku Bisirayeli Pawulo avuga ati ku murongo wa 4 avuga ati nibo Bisirayeli ivyabo ni uguhinduka abana b'Imana, ubwiza, amasezerano, guhabwa ivyagezwe, gusenga Imana n'ivyasezeranywe. Rero aba nibo ruvyaro rwo mu buryo rugaragara Imana yari yasezeraniye umugisha. Pawulo ravuga ingene bari basezeraniye umugisha, gusenga Imana, kwakira amasezerano n'ibindi n'ibindi. Ivyo rero vyari ivy'Abisirayeli. Ku murongo wa 5 havuga ati bafise basekuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yavutse kuri bo, niwe ari hejuru ya vyose, niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amina. Ariko arerekana ingene muri Kristo avuka muri urwo ruvyaro rw'Abisirayeli, ingene bafise amasezerano Imana yari yabahaye yashitse. Rero Imana ngaha Pawulo ari kwerekana yuko bari bafise amasezerano yabahaye ku buryo budasanzwe. Akerekana ko rero kugira ngo amasezerano yo mu buryo bw'imwemu kugira ngo bayakire bategerezwa kuyakira mu kwizera Yesu Kristo, bakava mu ruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri bakinjira mu ruvyaro rwo mu buryo bw'imwemu. Rero turabona ingene aya masezerano nabo bashobora kuyakira mu buryo bw'imwemu. Turabiraba mu Bagalatiya igice ca 3, murazi yuko hariho twese hariho umurongo tuzi twafashe ku mutwe kuva turi abana bo muri Yohana igice ca 3:16. Rero tugomba turabire mu Bagalatiya n'igice ca 3 umurongo wa 16 naho mu Bagalatiya ico hatubwira. Turabe neza iyi mirongo ico itubwira dufatiye mu Bagalatiya. Turabiryo sezerano ingene Imana irishitsa, ingene Imana irivuga. Reka duhere haruguru gatoyi. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyaha, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Ibi rero bigomba kugaragaza uburyo twacunguwe vy'ukuri, aho gucungurwa kwacu kwavuye. Murongo wa 14 uravuga ngo
kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Kristo Yesu, kugira ngo ukwizera kuturonkeshe mpwemu twasezeraniwe. Aha rero Pawulo ariko arerekana ingene abanyamahanga bakira umugisha Aburahamu yasezeraniwe, kuko abanyamahanga ntabwo bari basangiye amasezerano n'Abisirayeli, kuko batari uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri. Aha rero ariko yerekana ingene bahinduka uruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu, ko ari umukwizera Yesu Kristo. Rero ibi birafise ico bipfana n'ivyo turiko turabona mu gitabo c'Abaroma. Rero ngaha rero Pawulo abandanya avuga ati ingene bamenye ubugombe bw'Imana biciye mu gupfa kwa Yesu Kristo, ingene urupfu rwa Yesu Kristo rwanduhindukiye kuronka amasezerano yo mu isezerano rishasha Imana yasezeranye. Turonka rero ayo masezerano biciye mu kwizera Yesu Kristo. Mu yandi majambo, amasezerano Imana yari yasezeranye mu isezerano rya kera yari afise ivyo abwirizwa kugenderako. Mugabe isezerano ryo mu isezerano rishasha rya Yesu Kristo nta kindi kintu na kimwe risabwa kwakira Yesu Kristo gusa. Imana rivuga iti, niwakira umwana wanje uzoshika mu bwiza bwiwe, nzokwemera, nzogushima, nta kindi kintu na kimwe. Twebwe rero ntitubishikamwo twinjijwemwo n'umubiri wacu bwacu, ahubwo twinjizwamo n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ngaha rero mu murongo wa 15 mu Bagalatiya muri ca gice ca 3, mwibuke turindiriye umurongo wa 16, ariko reka dusome uyu murongo twumve ngo, nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano, bona uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti imvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze ati ni mu ruvyaro rwawe niwe Kristo. Murabona ngaha hariho imvyaro hakaba n'uruvyaro. Mu bisanzwe iyo hari ikintu ngaha womengo ntitutahura. Mu zindi Bibiliya zisiguwe mu zindi ndimi, iri jambo rivuga ngo uruvyaro, hariho ahanditse usanga ari urudome rukuru, ahandi ugasanga n'urudome rutoyi. Ahanditse rero y'urudome rukuru ni ukuvuga harimwo n'ijambo risigura umuntu. Muri iyi Bibiliya rero isiguye mu Congereza mu murongo wa 16 avuga ngo nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano, bo n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze imvyaro. Iyo rero iciba urudome rukuru muri izo Bibiliya zindi nk'uvuga benshi, yamara yavuze iti ni mu ruvyaro rwawe niwe Kristo. Ngaha rero urwo ruvyaro n'imvyaro aho bitandukaniye, uruvyaro hagomba kuvuga Yesu Kristo, imvyaro nyinshi hagomba kuvuga Abisirayeli. Aho niho hari itandukaniro. Ngaha rero yagomba kuvuga muri Kristo ariwe Mesiya. Uyu murongo rero uriko urawusoma urabona ko bigaragara neza ko amasezerano yahawe Aburahamu natwe turayakira biciye muri Kristo Yesu ariwe ruvyaro ruva kuri Aburahamu nyene. Raba aya masezerano tuyaronka duciye muri Yesu, nkuko ngaha tuhejeje kubibona mu Bagalatiya. Nta handi rero dukura mu masezerano, nta handi dukura kwinjira mu ruvyaro rwa Aburahamu atari muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu rero bose bakira uwo mugisha wa Aburahamu biciye muri Kristo Yesu. Abo mu ruvyaro rusanzwe rwo mu buri nabo aribo Bisirayeli, nabo barafise amasezerano bakira, ariko kugira ngo bakire amasezerano baciye muri Kristo Yesu nuko bamwizera. Mu mwaka w'1948 gutyo niho ishirahamwe mpuzamakungu ryashizeho igihugu c'Abisirayeli, barabaha igihugu Imana yari yabasezeraniye hajya muri Palestine.
iryo rero ryari isezerano ryo mu buryo bugaragara Imana yari yasezeraniye Aburahamu uruvyaro rwiwe. Rero ivyo biratandukanye n'amasezerano yo mu buryo bw'impwemu. Kugira ngo bakire amasezerano yo mu buryo bw'impwemu utagaragara, nuko babwizwa kwinjira baciye mu kwizera Yesu Kristo. Hariho rero uruvyaro rwo mu buryo bw'isi bugaragara ari bo Bayuda. Hakaba rero n'uruvyaro rwo mu buryo butagaragara aribo rero noneho banyamahanga babigirwa no kwizera Yesu Kristo. Hariho rero imbuto ivuka muri Kristo. Iyo mbuto uravye muri Bibiliya urasanga hariho n'abandi bantu benshi bavuye mu banyamahanga bakinjira mu Bisirayeli. Urabona uwitwa wa musambanyikazi wa wundi yanyegeza Abisirayeli bagiye gutata ariwe Rahabu. Murabona yuko neza hari ikimenyetso kigaragara neza kigaragaza amaraso ya Yesu Kristo kuri we. Ni kakagozi gatukura yamanika ku idirisha ryiwe. Akajya kagozi karamukijije. Rero kajya kagozi gasubirira amaraso ya Yesu Kristo, kuko wibuke yuko amaze kukamanikako yarakize akizanya n'umuryango wiwe wose. Yavuye rero mu buryo bw'umunyamahanga yinjizwa mu ruvyaro rwa Aburahamu. Reka turabe akandi karorero k'uwundi muntu w'umunyamahanga yari umunyamowabu. Ni izina ryiwe ni Rusi. Uyu Rusi rero yavuye arongorwa mu muryango igihe Naomi mugabo yarapfuye, n'umugabo wa Rusi n'umugabo wa mwene wabo na Rusi bose barapfa. Nuko rero Rusi yashoboye kwinjira mu muryango w'Abayuda arongorwayo, mu nyuma aba mu gisekuruza c'abavyaye Dawudi rero dushobora kuvuga tuti yari umwisirayeli 100%, ariko usubiye inyuma gatoyi ushobora gusanga yaravutse ku mugore w'umunyamahanga. Rero urabona yuko iyo abantu binjiye mu migenderanire neza y'Imana usanga baca binjizwa mu ruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwa Aburahamu. Rero Imana yari yamusezeraniye Aburahamu yuko izomuha urundi ruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu. Reka rero tunyaruke turabe mu yindi mirongo itugaragariza neza, iduha amahame atwereka neza ingene yaronse uruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Paulo aravuga ati kuva mu gice 9 atangura avuga ati burya ijambo ry'Imana rero ntabwo ryananiwe, ivy'Imana asezerana ntivyananiwe. Ati kuko si umuntu uwo ari we wese avuka mu ruvyaro rwa Yakobo ahinduka umwisirayeli w'ukuri. Ngaha rero ariko arerekana itandukaniro nyakuri ryo hagati yo mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Uburyo bw'impwemu no mu buryo Abisirayeli bavutsemwo mu buryo bw'uruvyaro rw'umubiri. Aravuga ati rero ntabwo arabavuka mu buryo bw'umubiri kuri Aburahamu bahinduka abana b'Imana vy'ukuri. Umviriza, avuga ngo abana mu buryo bw'umubiri b'Aburahamu, abakomoka kuri Aburahamu mu buryo bw'umubiri, ntabwo ari bo bana nyakuri b'Imana, kandi ntabwo ari bo amasezerano y'Imana azoshikako bonyene mu buryo bw'impwemu. Rero muri ibi bice bitatu bikurikira igice c'9 n'c'10 n'c'11 hagenda hagaragaza neza ivy'Imana ivuga kuri aba Bisirayeli. None amasezerano y'Imana ngaha ameze gute? Reka turabona neza mu gice c'9 ingene Imana yagira bivuga ingene Imana ibibona. Rero ngaha amasezerano Imana yasezeranye ntibigaragara ko ari mu buryo bw'umubiri gusa, ahubwo ni mu buryo bw'impwemu, kuko atari ku bugombe bw'umubiri, ahubwo ni mu bushobozi bw'Imana ubwayo. Vyose biva ku mbabazi z'Imana. Twese rero twamenye Kristo, twese turi mu buntu bw'Imana. Uburyo yatwishuriye ni ku bw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo twakira amasezerano ya Kristo.
rero turabandanya turaba muri iki gice ingene Imana yatwiyeretse ikatwihishurira ku murongo wa 24 mu gice c'9 ngo kuri twebwe abo yahamagaye si mu bayuda bonyene ariko no mu banyamahanga. Rero ngaha biraboneka neza yuko hariho abandi bantu Imana yahamagaye idakuye mu bayuda ahubwo bavuye mu banyamahanga. Bigaragara yuko rero kuba abanyamahanga barahamagawe sugutsindwa kw'Imana, sukunanirwa kw'Imana. Muri ico gihe rero turabona ingene Yesaya yavuze asemerera, yaravuze kuri ivyo muri Yesaya igice c'10 umurongo wa 20 gushika ku 22. Yesaya avuga ati kuko ubwoko bwanyu yemwe Bisirayeli naho bungana n'umusenyi wo ku kiyaga, urugundi rwa ruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri, ariko aravuga amasigarira yabwo niyo azogaruka gusa kugeza kwarashinzwe kuzoza. Rero ngaha ariko arerekana yuko hariho Yesaya ariko arerekana ko hariho uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Rero turabona ko uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri rwa Aburahamu ari kirya gihugu c'Abisirayeli, nibwo buryo bwo mu mubiri, ariko kandi n'uruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu narwo nyene n'umuntu mu buryo bugaragara, nawe ni Kristo. Isaka ahagararira uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri, Yesu ahagararira uruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu. Paulo rabandanya ku murongo w'10 avuga ati bavukanye ivyo mpimbara umutima wanje n'ivyo nsengera ku Mana ni kugira ngo mukizwe, ngo kuko nta tandukaniro hagati y'umuyuda n'umugiriki, hagati y'umuyuda n'umunyamahanga, kuko umwami ari umwe, umwami wa bose niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Raba rero nta tandukaniro, kubera ko abinjiye muri Kristo Yesu bose baba umwe, umunyamahanga n'umuyuda bose bakeneye umukiza umwe, uwo nawe ni Kristo. Iyo rero bamwakiriye bahinduka uruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu, kandi bakira amasezerano yo mu buryo bw'impwemu ayo Imana yasezeraniye Aburahamu. Rero ivyo turabibona muri uyu murongo duhejeje. Mu murongo wa 13 avuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Mbega hano kuvuga iki? No kuvuga kuva mu buryo bw'umubiri winjira mu buryo bw'impwemu bisaba ko wambaza umwami Yesu Kristo. Nta tandukaniro, uwari we wese akeneye kwambaza umukiza Yesu Kristo azokizwa, yaba umuyuda yaba umugiriki arakeneye kwambaza izina rya Yesu Kristo. Uyu murongo urukurikira abantu barawukoresha cyane nko kuvuga mu buryo bw'ubumisioneri, ariko wanditswe cyane kubw'Abisirayeli, ngo kandi ngo bazosigurirwa ivy'ibate batatumwe, nkuko handitswe ngo ewe kunti ibirenge byabazanye ubutumwa bwiza ari vyiza. Ngaha rero Paulo atangura twereka ko abantu bose bangana, atangura twereka ko atatandukaniro, kuko abantu bose imbere y'Imana baratsinzwe, imbere y'Imana urubanza rurabatsinda. Ngaha rero Paulo atangura avuga ati mbega ko bose batsinzwe n'urubanza, ko bose badafite ico bireguza, agaca avuga ati rero abantu bose rero nibambaza umukiza bazokizwa. Agaca avuga ati none bazokizwa gute batabwi ubutumwa bwiza? Imana ishimwe nimba buri umuvuga butumwa, nimba buri umumisioneri, ko ico gikorwa ugikore kivuye ku mutima, ko nico Imana iduhamagarira, kuko abantu bazokizwa bakiriye gusa ijambo ry'Imana, babwiwe ijambo ry'Imana, niho bazogira imigendanire na Kristo, hama bagahinduka abana b'Imana. Twahamagawe rero kuvuga inkuru nziza, atari inkuru mbi, ahubwo inkuru nziza y'agakiza. Mu gice ca 10 umurongo wa 17 urashobora kubona yuko abantu bose bashobora guhinduka uruvyaro rwa Isirayeli mu buryo bwo kwizera, batezwa kuronka ukwizera, kuko muri uyu murongo havuga ngo nuko ukwemera kuva kukumva, kumva nako kuzanwa n'ijambo ry'Imana, ukwizera tuguhabwa no kumva ijambo ry'Imana, twamara kwizera tugahinduka uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'impwemu. Rero ngaha
mu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana honyene niho abantu bazokwakira Yesu Kristo maze bakinjira muri rwa ruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu. Nibi rero nico ariko aravuga Paulo ngaha. Tubandanije urabona mu murongo wa 19 urabona yuko hariho ivyo Mose yavuze avuga ati ngo Imana izobatera inzigo, izobatera ishavu. None kubera ko Imana yavuze ityo, Imana yotera ishavu gute abantu bayo? Tubiravye turabibona Mose yavuze ngo izobatera, Imana izobatera mu murongo wa 20 ngo Haroni Yesaya yavuze ati kandi Yesaya ashiramanga cane aravuga ati nabonywe n'abatandondeye neretswe abatanshatse. Ko murongo wa 19 abantu yavuga ngo ariko ndabaza mbega Abisirayeli ntibabimenye? Mose niwe yabanje kuvuga ati nzobateza ishari abatari ihanga ry'ukuri, nzobarakisha ihanga ry'imburabwenge. Iyi 20 rero ikurikirana irerekana neza yuko Imana yahamagaye abanyamahanga kugira ngo Abisirayeli batangare bavuge bati mbega hari abandi bantu Imana yosezerana irindi sezerano, kuko badatahura ko ari mu buryo bw'impwemu, hariho urundi ruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu. Rero nico ngaha kigomba kuvuga ngaha. Rero mu murongo ukurikira urabona aho Imana ivuga ngo nama ntege amaboko ngo abatandondera, ngo narondeye ngo abatanshaka. Muri iriko iravuga uruvyaro rwo mu buryo bw'umubiri, iriko irerekana ingene Abisirayeli ibakunda naho bayija kure, naho bayija kure. Rero uribuka ingene Yesu ariko aregera iherezo ry'ubuzima bwiwe, yarahagaze arasemera avuga ati ewe Yerusalemu, eshe ukuntu nagerageje kwegeranya nkuko inkoko yegeraniriza abana bayo mu mababa, ariko waranse. Rero nzokuvako, nzova mu rusengero rwayo gushika aho uzovuga uti hahezagirwe uje mu izina ry'umwami. Kristo nawe yaje mu izina ry'umwami. Ivyo rero biragaragaza ko kwakira Yesu Kristo biduha uburenganzira, biha uburenganzira uwari we wese mu kwinjira mu masezerano ya mpwemu yo mu buryo bw'impwemu Imana yasezeraniye Abrahamu. Ayo nayo tuyinjizwamo no kwizera ijambo ryewe. Mu gihe rero tugomba kuja mu gice ca 11 ngaha haragaragara neza yuko muri ico gice hasigura neza ayo majambo. Hari ivyumviro bishashe bigaragara ngaha mu gice ca 11 avuga ati bo bavuga bati Abisirayeli bavuga ati Abisirayeli bose barishwe, Imana yaduha amasezerano, Imana yatugize abavuka kuri Abrahamu, izotwitwararika, izodukiza, twese tuzokizwa. Ngaha rero ku murongo wa 4 avuga ati mbega amasezerano y'Imana ameze ate? Imana yatanze amasezerano yaha Abisirayeli. Ngaho ku murongo wa 4 avuga ngo ariko Imana yamwishuye ngo iki, iti nisigarije abantu 7,000 batapfukamiye Bayali. Ibuka uyu murongo uravugwa mu igihe Imana yari kirabwira Eliya, avuga yuko hari abantu 7,000 yisigarije. Rero muri uyu murongo Imana yari kiravuga ko n'abantu bose boyiheba, hariho abantu yisigarije, abantu 7,000 batapfukamiye Bayali igihe Imana yabibwira Eliya. Ngaha naho Imana ibishura Abisirayeli bereka ko hari abantu bazokizwa bavuye mu Bisirayeli kugira ngo ishitse amasezerano yayo. Mu yandi majambo hariho amasigarira kugira ngo isezerano ry'Imana rishitswe ryuzure. No mu murongo wa 5 harabivuga ngo nuko niko biri no muri iki gihe, hariho amasigarira nkuko yatoranijwe n'ubuntu bw'Imana. Ayo masigarira ari mu bwoko bw'Abisirayeli, no kuvuga ko abazokwemera, bazokwakira bakizera Kristo bose bazokizwa bavuye mu Bisirayeli. Rero Abisirayeli hariho abizera Kristo, hari abizera bavuye mu ruvyaro rwo mu buryo busanzwe binjira mu ruvyaro rwo mu buryo bw'impwemu, bavuye muri rwa ruvyaro. Ngaha rero bavuga ati nuko no muri
muri iki gihe hariho amasigarira mu buryo bwo kwizera bizera Kristo bavuye muri rwa ruvyaro rwo mu musenyi wo ku kiyaga binjira muri rwa ruvyaro rw'inyenyeri zo hejuru mu kirere ari mu buryo bw'impwemu. Kuri uyu murongo wa 6 ngo ariko nivyaba bivuye ku buntu ntibikiva kubikorwa namba atari uko ubuntu si bwo buntu. Bigomba kuvuga ngo nimba abo bantu bazokwinjira mu ruvyaro rw'impwemu bivaye n'ibikorwa vyabo, ubuntu ntibuzoba bukibaye ubuntu buzoba bwiswe ikindi kintu. Kandi tuzi yuko abantu bose bakizwa biciye mu buntu bw'Imana. Amasezerano y'Imana rero aracari no ku Bisirayeli. Abisirayeli bazoronka bazokwinjira mu muryango w'uruvyaro rwa Aburahamu mu buryo bwo kwizera. Bazokwakira rero ayo masezerano mu buryo bwuzuye bwo mu buryo bw'impwemu biciye mu kwizera Yesu Kristo. Mu gice rero ca 11 mu guheraheza tubona hariho ingene Abisirayeli ari nk'igishitsi c'igiti Imana yateye. Imana imaze gutera ico giti, igishitsi nicashimye gufata inzira Imana yagomvye ko gifata. Mu giciro ca 11 herekana ko Imana itaciye iheba ico gishitsi, ahubwo yaciye iteramwo ubundi bwoko bw'ikindi giti muri ico gishitsi mu buryo bwo kwizera. Rero nukuvuga yuko abanyamahanga bataciye bafata ikibanza c'igishitsi, ahubwo baciye binjizwa mu gishitsi kugira ngo mu buryo bwo kwizera Kristo binjizwe muri ico gishitsi bahinduke mu bwoko bumwe n'ico gishitsi. Rero ngaha biragaragara neza cane mu ijambo ry'Imana ko icabaye ngaha nukugira ngo abanyamahanga ntibirate ntibishime bavuga ati twebwe ntwe twatoranijwe. Nta numwe afite uburenganzira bwo kwishima, bwo kwishira hejuru, bwo kwihayagiza. Mu murongo wa 18 harabivuga ngo ntiwihayagize ko uri ayo mashami, namba uyihayagiza ko si gishitsi kimeze kuri wewe ariko ni wewe umeze ku gishitsi. Ibi bigomba kuvuga iki? Bigomba kuvuga ko kwakira Kristo Yesu ariko gutuma abanyamahanga baterwa mu gishitsi, baterwa mu bwoko, bagasangira ubwoko n'Abisirayeli mu buryo bwo kwizera. Abanyamahanga ntibakwiye kuvuga ngo ntibakwiye kwiyemera ngo bishire hejuru ati twe nitwe twemewe n'Imana. Oyaye, kuko igishitsi nico gikomeye, igishitsi nico gifashe amashami. Rero no gutahura yuko Imana yahamagaye abanyamahanga biciye ku Bisirayeli. Rero naho bobo bagize umutima wo kwanka Imana, abanyamahanga batewe mu gishitsi cabo. Rero ntibisigura yuko abanyamahanga basumba icyo gishitsi. Ngo wovuga rero uti amashami yahanyuwe kugira ngo nterweko. Nivyo amashami nibo Bisirayeli banse kwakira agakiza, abanyamahanga bagaca baterwa kuri ico gishitsi. Niko bivugwa ngaha. Ariko Imana izosubira kubagendera kandi amasezerano y'Imana ntazohera. Mu misi y'iherezo Imana yarabivuze iciye mu bavugishwa, igihe yavugisha Yoweri ivuga ngo mu misi y'iherezo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Ego muri ico gihe yari kiravuga ku bantu bose, ariko kandi n'Abisirayeli barimwo mpwemu yazosubira kubagendera. Ku murongo wa 29 baravuga ngo kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo itavyicuza. Bigomba kuvuga iki? Bigomba kuvuga ko umuhamagaro n'ingabire itanga ntabwo iheza ngo ivyicuze. Umuhamagaro yahamagaye Abisirayeli n'umwezagiro yabahezagiye ntizoheza ngo ivyicuze. Biracabariko. Imana si Imana ivuga ngo ibi ndabihevye, ibi ndabivuyemo. Oyaye, yarabahamagaye kandi naho bagize umutima ugumye mpwemu wayo azosubira bagendere, basubire bahinduke, bamugarukeko, bagaruke ku Mana, bagaruke mu migenderanire yabo nayo mu buryo bwo kwizera Yesu Kristo. Mu guheraheza rero Paulo yabivuze neza, aravuga ku murongo wa 36 kuko vyose biva kuri we kandi bizanwa nawe kandi vyamuremewe, icubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Amina.
bigomba kuvuga iki? Ivyo vyose Imana irabifisemo uruhara. Kristo afise uburenganzira bwo kwigarurira ivyo vyose canke abo bose, kandi kuko abishoboye, vyose vyaramuremewe. Ngaho Imana irabigaragaza neza yuko amasezerano ya Isirayeli adahinduka. Amasezerano ya Aburahamu ntahinduka. Mu buryo bw'impwemu rero Imana izosubira igendere Abisirayeli. Nifuza ko dusengere Abisirayeli muri uyu mwanya, tubasengere ngo mpwemu yera abazeko, kugira ngo amasezerano y'Imana Yoweri yavugishijwe abazeko, kuko Imana irafise ububasha bwo kubasukako mpwemu wayo kugira ngo nabo bashike mu bwiza bwabo mu buryo bwo kwizera Kristo Yesu. Turizera yuko rero ihinduka rizoba mu Bisirayeli hirya no hino aho bari hose. Reka rero twuname dusenge kugira ngo Imana ibasukeko ubwo bushobozi, ibasukeko mpwemu yera, dusabire amasezerano, dusabire amahoro igihugu ca Isirayeli. Data, mu izina rya Yesu, turemera ico waduhaye, turemera uko watugize. Wavuze ko twese mu maso yawe tungana, kandi twese twarananiwe, twarasubiye inyuma ku buryo tutashitse mu bwiza bwawe, ariko mu rukundo rwa Yesu Kristo ratuzanye. Turasengera igihugu ca Isirayeli naco, turasenze mu ngorane barimwo, kugira ngo mpwemu yera abashoboze guhinduka no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo ingorane barimwo uzitorere umuti. Ibihugu vyaragerageje kuzana amahoro, ariko ntibishobora, ariko mpwemu yari we wenyine ashobora kuzana amahoro muri ico gihugu. Turaguhamagaye rero kugira ngo twebwe abanyamahanga n'abayuda duhinduke umwe, duhinduke ubwoko bwo mu buryo bw'impwemu, duhinduke abizera Kristo Yesu, dusangira amasezerano twahawe muri Aburahamu. Turabisabye mu izina rya Yesu, amen, amen.